dufise ikibazo twebwe ku hantu hatwawe n'ikibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye. Gushika uyu munsi abavyeyi barituye inzego zibijejwe guhera 2024. Twebwe twaragerageje kujuragizwa, mugabo haragiye habaho abavyeyi bimvuga kuri n'abagabo bari mu iki gihugu baragerageza kudufasha, baraturungika mu nama nshingamateka iserukira bene gihugu, ndetse namwe ibyo mwese mwicaye ngaha kugira mumaze gutorwa n'abene gihugu ariyo muja kurahira. Abo baradutunganyirije, barakora icegeranyo, baragisohora, baragihereza inzego zibijejwe zose kugira duhabwe ibyo turekurirwa n'amategeko. Ntibyagiye mu ngiro k'uwo mwanya, badutura tuje mu rwego rukuru rutwagwa na nyiricubahiro umukuru w'igihugu rw'abacamanza atwara magisitisi. Aho twaragezeyo baratwakirira ikete ryacu, baratwishuye bishuwe n'umukuru w'igihugu. Nawe uriko urarangira uwo tumbere ikibazo mu buryo bunyarutse ukavuga n'uwo ukibajije kugira ngo ndira gatoya muvyeyi ubabaye arashikiza ikibazo y'ababaye. Harageze aho twebwe turishurwa n'umukuru w'igihugu, araturungika ku mushikiranganji Dieudonné Dukundane, ariko ntiyatwakira. Ariko twaravuze ati nta kibazo, duca turitura umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi, yaratwakiranye igishika ikete ryacu n'ibiriko byacu birangirana kw'iryo tongo kari iwacu. Aho twaciye hose turabirangirana. Ku by'ukuri yaratwishuye neza cyane rwose, tubanze tumushimire. Ku ikete yatwishuye yaradutumbereje, aturungika ku mugwi severe kuko ari ufise ibyo bibazo by'icyo gihe byo muri 72. Twebwe twashaka tubaze nyakubahwa umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi, nkumbure n'umuvugizi wa leta y'u Burundi kuko icyo kibazo ari bo bantu bodufasha kutwishura. Ese umugwi severe twebwe abene gihugu turawumva tukawubona, mugabo ntituramenya igihe nyezina uzotangira gukora kugira ushikiriza abene gihugu ivyo banyazwe, no kugira uhuze n'abene gihugu ku byabaye muri icyo gihe mu ntambara. Kuko abanyazwe bitwa Karabamenja ni benshi, kuko abanyazwe bitwa Karabamenja twebwe zina ry'ubumenja ntaryo tuzi, twavutse turyumva. Ariko gushika uno munsi twe tukaba tubayeho tutagira naho dukika umusaya genda na pansi, ariko twari dufise itongo rikomoka ku busokuru. Nibaza ko nahubwo yobanza akamenya n'umugwi ibyo ujejwe. Umugwi usanzwe uriko urakora, kandi yanumvise ko ngaho babajije ibibazo kuri raporo bigeze gutanga mu nama nshingamateka na nkenguzamateka. Nomusaba rero yuko nk'uko ikete bamwandikiye bimwereka kandi bikabimusaba ko yo kwitura umugwi severe amadosiye mena yose abajejwe kuyatohoza ko n'umugwi severe nagende rero yerekane ibyo biranga kw'iryo tongo ari ry'iwiwe, hama umugwi severe uzomutunganiriza. Nareke rero kwirwa aratumwanya aja mu nzego izi canke ziriya, kuko urwego rwose ico gukora rwose kizobanza kuva mu mugwi severe, wowe ujejwe kumenya ukuri n'ukurekuranira, kandi ukaba ujejwe n'ibintu byanyazwe byose muri ubu rwimo rw'1972. Umugwi severe rero ukorera i Bujumbura, nibaza yuko yozegenda akawitura, hama niba ari byo bamusaba nawe bakabimusaba, hanyuma nawe akaborohereza akabashikiriza ibyo bamusaba. Nico doshikiriza, kandi nk'uko yabivuze ikete bamushikirije niyo yamurungika. Mwanya kubahwa, ikintu kimpagaritse ngaha, umwana wanje yarakubiswe araribwa amenyo, umunwa baramurya amenyo ku munwa, bamajije kumurya amenyo ku munwa bamukura iryinyo. Mwanya kubahwa, ndanarifise nano mu ntoke. Burya mwanya kubahwa nitura
inyamiramabi ku ikomini ya Rugombo. Umwapeji yitwa Diyoro arambarira ati jana umwana kwa muganga, hanyuma ibikurikirana byose bamugiriye nabi jewe ndabafate ndabashire mu gasho hamuzane fagitire, hanyuma mpeze umwana akurikiranwe avugwe bigende neza mwanya kubahirizwa. Narajanye umwana kwa muganga barama fagitire ya mbere na mbere ataranakirana neza kubera nari nigorewe nikeneye, mama fagitire ndayishiriye umupeji yitwa Diyoro nkura mu maso, muvyeyi ko ari wewe mbariye ko njana umwana kwa muganga wanse kuyakira gute mwanya kubahirizwa njumbagira umuvyeyi w'intara arabizi, nyakubahwa buramatari wacu mizitanteri wacu arabizi n'abandi narayerereye ndasubira inyuma mbega wanse kunyakira gute kandi abandi batangarira sabbe no munsi kuri ico kibazo cawe ko wavujije umwana ku mahera yawe utayasubije, wifuza ko ari nde yo gufasha umusabiki? Sinayatanze ahubwo n'ubudufungira kwa muganga kwa Mbasameza bayabiri. Nsabye abavyeyi muba muri ngaha mwese muntunganirize kugira ndabe ko nova kwa Rubase iryinyo ndarifise mu ntoke fagitire ndayifise. Mbega abamukuye iryo ryinyo mubazi? Ego umuntu yamubonye akavuza induru kuko yarafitaniye ikibazo n'umugabo wiwe yamwibye telefone, yamubonye akavuza induru yari yagiye no mu minwe y'inyamiramabi baramurekura aritahira mwanya guheza agirwa. Mfungiwe kwa Rubase dawe. Muri aba bubahwa bose bari ngaha ntawe mubona yo bishirika ikibazo cyane? Mu bubahwa bari ngaha bose hamwe uhora hari nyakubahwa jeje ubutungane byo bari byiza. Rero namusaba niba ari ngaha yiture parke kugira ngo dose ishobore kubandanya. Rero mpamagarira n'abajejwe parke ngaho muri ntara nziza ya Cibitoke bayifate nk'amama kuko birabonekana ko umumama ababaye cane, kandi mu gihe umwana we yamaze gukurwa amenyo arakubitwa birumvikana yuko umuvyeyi wiwe agira umubabaro. Rero nkahamagarira yuko ubwa mbere uwo mumama yumve yuko kugira urubanza rushobore gutera imbere ashobore gutunganirizwa agenda kwitura inzego urwego rubijejwe kugira ngo rumufashe bikunde ashobore gutunganirizwa. Hanyuma kandi nkahamagarira n'abajejwe kumviriza abakorewe ivyo vyaha babumvirize bamufashe kugira ngo uwamenyo wakubiswa gushika kugwamenyo n'inyinya akaba rigendana kugira ngo bikunde haba ububanza bwoneke, abakoze ico kibi bacarire kandi bongere batange indishi y'akababaro kuri uwo yagiriwe nabi. Je nkaba mpagaze ngaha ku kibazo c'umuryango w'abana b'abigeme. Rero tuvukana musaza wacu umwe, natwe twarakobwa bane. Hama papa wacu yararondeye amatongo menshi, mbere yarafite amatongo 5, ariko umusaza wacu yose yatwaye yose. Turaburana jewe mbere ngana n'umwana bagira kabiri. Yewe abakobwa bane bari bagiye kwishuri, ni jewe nitwa ko nagarukiye mu 6. Aho hose twamaturushwa kuva muri sentari Buganda, amatongo ari Buganda ibaro baragindwe ku Kaburana. Turushwa kubera ubwo bukene bwacu. Hama turagira aho twitira umushikiranganje, ndetse ndandiye twitira umushikiranganje aratwumviriza. Hari mu 2018 haca arungika komisiyo iza kutwumviriza. Uwo musaza wacu umva afise abana bakuze n'abari hanze arabafise. Hama aratwumviriza aca dushira mu mugwi uzoburana, tugenda mushingisha urubanza mutanga ibirego byanyu muri Cour Supreme. Turagenda wa musaza wacu arahakuzana ibyireguro, tujanye haratera umwaka kubera asuzuguro ku buto bwacu k'ubukene. Hama ndinda ku njanja baca barambira ati kwa president wa Cour Supreme uwo muntu yitwa Natori yirabura yaranyakiriye neza, Imana muheza yiwe. Aca arambira ati aca mwandikira ikete aho mukabura nkanye ati utazanye ibyireguro tuzoca urubanza ku mpaka.
yaciye abizana kubera ico gitsure c'uwo mutegetsi acarazana ivyireguro hama aragera igihe co kuburana ca turitaba twese hari mu 2023 ubu tukwije imyaka 2 hama acavuga ati urubanza rwanyu uwo nyene perezida wa Cour supreme yari yagwitavyemo ati urubanza rwanyu ruzocirwa kw'itongo tubona rero haheze imyaka 2 narishuje amaso yaheze mu nzira nande nkaca nguma numva umutima wanje ari uko tuburana n'abategetsi kuko musaza wacu afise abategetsi bose n'abari hanze rero aribonye umugwi ndawubonye ndawukeneye Imana ibuhezagire cyane Imana ico kibazo canje nagituye cyane cyane ubuserukira ubutungane nukuri nagira ngo aho bigeze umba narishuje narabuze haheze imyaka 2 ariko bazaza kwitongo naragiye no kwishuza hari hundi mushasha yakurikiwe na tora hari mu kwezi kwa gatatu bambira ngo madame undi yatoshika mu kwindwi ni isaha none rero je hageze ahantu co nenje gusaba kimpagaritse ngaho hageze ahantu ngenda n'ubugwayi kandi aje serukira abakobwa nkongera nkabagwayi nagira sabe uyo muntu asabikira ubutungane ashire ku ruhango anyigorere urubanza rwacu ni nimero RTC 2806 nije nagatatu mu gatanu turenye rero ashire mu muhango waburana hakiri kare iyi ngwara itarambuza kuva hasi ngendana kubera sike ngendana umuga kandi nkasubisa abandi bantu serukira nijo rende kuma amashi bituma nabunye ntitakambira ibisigaye tugire Kristo mu rubanza yavuze yuko ivyo RTC ego 2008 usanga 6 yavuze yuko ari urubanza kandi n'ibyamaze kukiye nimero bica bigaragara yuko ruri muri senta ntayigwa ishashe mu gisata cyayo byose kuko mu rubanza rwaburanye kuva kera rukagera kuri urwo rwego rero icyo ashobora gufasha ni uko tuvugana n'usanzwe arongoye senta ntayigwa kugira ngo abishyire ku rutonde rw'imanza zizoza kuburanishwa ku itongo kugira ngo bikunde bive mu nzira mu bitangiye habona kandi hariho umunyagihanga yavuze ko amatohoza yakoze ku busuma bwakozwe hagati ya 2018 2024 na koperative yabo urubanza rutagiye ahabona ibi byo murabizi ibyo nari nabyumvise abivuze ubu ntabyo nari nsanzwe nzi ariko nk'uko igihugu cy'u Burundi cyatekanije inzego zitandukanye harimo n'inzego z'ubutungane kugira ngo ubusanzwe afise ingorane yiture urwego hisunzwe unovuga ubwoko bw'ingorane niba yarafise ingorane mu bwoko bw'ubutungane byiza yari naho rugeze n'ingorane yagize mbega zabaye ingorane z'ushyira mu biro mbega zabaye ingorane z'ukuburanisha umuntu ayumvirije yashoboye gutombora neza ingene iby'izo ngorane ziwafise zimeze kugira ngo bikunde habe gukurikirana ashobore kuronka Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi y'ibinuje iyo bakorera ivyononekaye muhira iwanyu. Byose twakure kuri 68 tubatumikire. Malengo Business niwo muco wize ku barundi bose.